Saudiya ndayizi. Saudiya ndayizi. Nabaye nashikiye ku mumama umwe, umwaka umwe nawukoze iwe, undi mwaka ndawukora kwa nyina wewe tubana. Masheri impevye akazi banyiriza ku zuba n'amazi sinano. Ego mu myaka 2 namaze nahevye akazi incuro 13. Uko nukuriga nubundi bagahindukira n'ubundi bumva bikanka jeje nyene nkiyomora gutaha sindi butahe kugira iki sindi butahe bose si hari umugambi natora nahengera bose baryamye basinziriye nkaca ngenda nkateka mpejeje guteka n'isani nkaca noza manje nagenda kubirira iyo mesurira impuzu no kwihanagura nyihanagura bakambwira ati ntuje ati je sinkunda kurya uko nukuri kw'Imana rero sinkunda kurya mabuja avuze ati arampaye yazana udukate agakate kabara agakate kamwe kajya gasandushi kijana mu Burundi cyangwa kampa indumi imwe ayimpaye mu gatondo azosubira kumpindeje mu gatondo ndavuga ati je nta kibazo mugabo ubonye tari hari fata ugire ningogo uce wiharagura no ku muntu pana kuza murajinge babahaye kubera abo bantu beshi n'abarozi nko muri Saudiya hoho bakwabura ubona n'abashitsi hariho babura ubona nukuri muzoze muri hangana beshi kandi ikindi cya kabiri naco ntimuzoze muratekereza ubonye aje kugutororiza nyine akakubwira ibidashira nawe uzomubarira ati oya ivyo je sindabikunda kubera nanje maze kuberurira mu nyuma barabonye ko nkaze mu nyuma barandika ngidegenje mu nyuma baraheze barampebera n'inkono uvuga ati zurateka nawe uzuratugaburira naho nyene ntetse nabanza kwigaburira je mpazi nawe nkaza kubaha je n'ubu sindababesha n'inzu ndimwo ndateka mpejeje guteka ndabanza nkakura kw'ivyi wanje nkarya bambajije ati urarya ati je sinkunda kurya burya ngenda gaca mbyibuha cyane kandi ivyi wanje nabiriye murabana kujisho ukaca wihanagura mugihe ivyo baza barabazanira muzoze muravyigira imbere hari byinshi babaha biba biri mwishano nukuri rero erega ishano naho ritaceri kufata ubwo nyene rikwica urarimarana n'imisi ugahera uyonka ni hatari twaje kuruhama bamwe urabona ndababwira akagutangara wa muntu urabona ndakubwira iyi nzu ndimwe ndayimazemo amezi 3 ninjiye no mu kwa kabiri sawa kwa kabiri kwa gatatu kwa kabiri niho ninjiye iramazanira zirahera inyuma y'iramazani ndiko ndafunga 6 nari mfunze icyo gihe acaza umukozi wo kwa mabuja wiwe umukobwa wacu ambwira ati muhira ntitwatetse numva shonje nta kintu wasi ufise ngaho nojya nambwira ati wapi harera mukobwa aho rero ndiko ndateka natetse amafuta yo gufutura saa 10 umuntu ntashobora gukora ko kubera ataragira amasaha ntibaratangura kurya ntiyokorako nambwira ati rindira gatoyi ko bagomba turazana cyo duteka amagi tujye ndatora amagi 3 ndateka amagi tutora na kubuse ishetani y'umukobwa wiwimwe kaca karaza nikavuze na kimwe kaca karagenda numvise mu munota mabuja mpumagaye ati safi ndambwira ati nama ngo safi nizo zo guteka ibyo mujya mwenyene uzozo ruteka ibyo tujya mu nzu twese abantu twese badushonje tubishaka ndambwira sha madame hada futayiri n'ibindi nakubagije ibyo nteka amakubusi yawe wavuze ko atayushaka none ushaka ngira iki kandi je niriwe mfunze singe nicwe n'inzara ngo mvuze gusa ngo ntagire umuntu aza guteka ngo byo mujya mwenyene wakwiye ngo dushaka ngo uzozo ruteka ariko turiye twese ndavuga sawa guhera uwo munsi inzara yarahatse kunyica namaze nk'imisi 4 mburi cyonya nga muri iyi nzu kubera yambuje guteka ikubusi ntazari zihari icayi nimvira ati nacyo ndagitetse nacyo narakimbuza ndabiba mwuko mu minsi 3 mugabo nkaza ndiba nyine tuntu nawe ubyumva dutunye tugereranye nyine mugabo ntojya nkavuga ati ndariye burya groupe ya misi yose naciye ninjira muri ya groupe kandi ibyo barandoteye bangira amakosa kandi bandoteye bampora ubusa naciye ninjira muri ya groupe nyimba ari de menganide ndavuga ati nukuri mu abantu inzara igomba icuko nuko nyene ndavuga nyene baca bambwira ati wewe reka kwigira guco wewe
ukamwendekeza nk'uko mujana nawe wowe ukihari genda urondere ibyo muzu by'uzoza urajya uzoza uragira wiyubwira ibi n'ibi n'ibi gusa nyene ndabizi nani ndabizi gusa nyene nayo nshaka kwigira nyene nk'irofa mugabo mu nyuma navuga ati ndiko ndamuha umunsi kubera je mu kawaida mu nzu y'umwarabu nkunda kugararuka amezi atatu aheze niho mba umushefu nayo mu ayo mezi abiri ntabwo shefu ngira kubera ni nk'uko mu mezi atatu cyangwa mu mezi abiri ashobora gusubiza kuri ofisi ko amunaniye kandi utamunaniye kubera bakunda inda ndabibamuko hewe menga hafi ikintu kindwi yose inda igomba ifatane n'umugongo navuze ati yaje sinopfa je nibona burya cyane akoroka hasi cyandatora intuzenye toast mukate baguze ataho barugurura cyandatora intuze toast ubupande bune cyangwa ntora n'amagi abiri cyandateka cyangwa n'icyayi cyandavuga ati bure guhera no munsi ndi hayangire ryo kuza ndajya kubera no sinoguma ndabendekeza burya kugera umwanya n'isaha ko kubera rigeje amana mwishuye n'ukuntu namubwiye ati je sinzishwa n'inzara ngaha muri inzu yo naje gukora kugirange ubu ndateka icyo ushatse kandi nkakijya japo ko njye sinkunda ibintu byo kurya sinkunda ibintu by'injya mugaba ayo magi uyo mukate kabisa sindawuhusha sindawumutwe izo kubusi n'amagi sindabihisha ubu ndateka nkajya kandi yamaze kumenyera yamaze naho yosanga ndiko ndateka amagi arashona umunwa mbesheri jewe nkoze muri kino gihugu nahakozeho kontra sinigeze mpindura inzu n'umunsi wa rimwe nakoze imyaka 2 mvayo ngenda muri Oman imyaka 2 sivyo icyo urabona uhejeje kontra icyo bakora barakubaza ati uragenda uzogaruka urabona uragenda uzogaruka akubwira ati umubwira ati ego jewe nzogaruka ubwiye ukagaruka akubwira ati mu mushahara wawe ndagukuramo amafaranga y'ukwezi kumwe nande shirandi y'ukwezi kumwe ndakuzanire visa yo kugenda no kugaruka sivyo ni wagaruka ndoca ndayaguha aho urumva mu bamuvyumvikanye ntavyo kugenda ku biro ngo muriko muragenda kudiskita urumva agenda ku biro atwara intuze yo kwemeza yuko uzogenda ugaruke ikindi nacyo mama yango ku kibuga cy'indege barahagufatira barahagufatira ku mafaranga y'umukozi kubera urazi ngene ukimubwira ati jewe nanze gutera induru ntiyarinze no kuntwara ku biro ngende kwisigura ntiyarinze no kuntwara ku biro kugira ngo ngenda kwisigura nico gituma jewe nashatse ayampera hanyene ayampera kandi itike indege igiye kagusiga mukinegosia arakurihira kandi nico kintu bahora batinya utabaye ikijuju nta mukozi batwarira amahera yawe ukunyene bayatwara mwavyumvikanye yatari we washatse kuvyihoza ingene unavyihoza ariko uri umutima amenye ugatimba kuko hajya umaze kuva mu rupangu rw'ihajya biba biheze nta burenganzira kandi abagufiseko ni hatari ama urundi navuze ati ngo ikibazo cyo guteka mbega shahu bahajya bakuretse bakubona mbaza ati kubera iki abantu mwijoro batigera baryama bamotegwa nk'iki wowe urashobora kuba ataka moto wumva k'ikintu ariko uri hejuru akaza kubwira ati hari ikintu kitsikiye kandi ugiye kuraba ugasanga nicyo bakuretse rega bagwisha babibona ni hatari kubana nabo no kumenya nyene ngene tujana nyene nabo nyene ibintu nyene nk'ibyo bite murahameze neza cyane amahoro ndashima hama ahantu kuhaba bisaba gukoresha ubwenge cyane nk'abajyanye kenshi usanga bama bakunda kurya ibyo kwibarabara ku mabarabara benshi n'ingorane ona bakaza kuzanira kenshi indya buguriye kajya kantu zenyo kajya gakasha usanga muzijyanja bakazobiguha bavyuguruye uzomanzureho gafunze neza bakabiguha babifunguruye hayo ucugira nti wapi ucugomba ubimene muri zibara ufumura abanye mbona kupsa aho ziri ucushusha icyayi unywe hamusinzire
kenshi hajya aba bantu n'abarozi ntimuzokwizere nimba ubona bose bagutwengera ntugire ngo barankunda bisaba gukoresha ubwenge erega badukorera iki bibatwenga ni benshi utigera ubona yuko bababaye usanga benshi bafise isura umengo n'abantu beza nyene bafise urukundo ariko bisaba gukoresha ubwenge abantu n'abicanyi bamwe ba mbere ndabazi narigeze kubajyamwo isumu ubu rero narabamenye ku rundi abagendamo. reka ndakwereke nk'akarorero jewe inzu ndimwo ni inzu irimo umukecuru w'imyaka 83. Hemwe abantu bafise abantu b'abakecuru ni ukuri imana nituje imbere, imana ituje imbere. Umukecuru wanje aragoye akongera akagora nko muri Ramazani rero yarankoreye ibintu amuvuga ati ndumva umenga ngomba gusara, akambwira yuko saa 9 agatangira kuvuga ko ntaramuha ifutari, amasaha yo gufutura yamaze kurengana, sinzi ibiki n'ibiki, urumva aho rero agatangira kuza aravuga kandi akavuga amajambo mabi. Ngaca ngenda nkahamagara umuhungu wiwe nkamubwira, umuhungu we agaca aza akamubwira ati none mama wowe ushaka kurya amasaha ataragera, ushaka kurya amasaha ataragera reka kuza ufunga, ureke kuza urahesha abantu ibibazo uza uravuga amajambo menshi, urumva akaca ahora mwihageze saa ngapi, saa 5 y'ijoro ngo heraba idaku nturazana ibiki n'ibiki, ehe bwakeye ibiki n'ibiki. Idaku no guteka sindanateka sindanateka amasaha mwambwiye ataranagera hama uriko urambwira ifite idaku. Aho hose nkaca mpora nkamuha ivyo arya, hageze mu gatondo monami agenda afise intambara ntumbone uko. Hageze mu gatondo kubera mu gatondo afise mu ncamake afise abahungu 10 akagira n'abakobwa 4, sivyo? Mu gatondo haza abakobwa 2 n'abahungu 2 n'abo bandi 2 b'abahungu nyene biwe ngaho, hejuru hakabaho umukazana n'umugabo wiwe naho kandi ku rundi ruhande hakaba hari urumva bose bari ngaho abahungu 6, urumva agaca atangira kubabwira ngo ejo ngo jewe sinigeze ndamuha ivyo afutura, sinigeze ndamuha ifutari ngo no kurya idaku ntiyari idaku, kubera jewe mu nzu ndimwo nta na kamera irimwo, nta na kamera irimwo, jewe n'ukuri ni Imana yonyene. Nanje rero nkaca ndababwira ati jewe ngaba abahungu biwe mubabaze, nta musi n'umwe uko ari 2 kira muntu wese arya isahani yiwiwe ntawe usangira n'uwundi, ati urya arya ukwiwe n'uyu akarya ukwiwe jewe n'umukecuru tugasangira. None ubona nobaha abo bahungu bonyene jewe nawe ntiturya? Ngoya akakivuga ngoya ngo jewe ngo simpora ndya ngo hora abo bahungu gusa, urumva umwisho bahita barambaza barambwira ati hageze saa 12 amasaha yo gufutura turafotora uturungikira ivyo yafotoye. Hageze no mwijoro idaku naho nyene bikagenda uko nyene, urumva ndabibamwo muri ubwo buzima. Mu gatondo akaza akavugira ibintu bitabaho, naho ndabereka ifoto ababwira ati ngoya ngo ivyo si ivyo ngo jewe nigeze ndya ngo mwijoro ngo jewe nariye ibi n'ibi n'ibi, jewe ivyo narigeze ndabiteka? Erega nabo nyene ntibavyemera, baca babanza kubaza abo bahungu nyene ati ejo mwariye iki, bakabona kuvuga. Akaca atangira ngo we rindira gusa ngo bazoguca umutwe, ngo we rindira gusa. Numvise iryo jambo ryo guca umutwe nkumva ubwoba, ngize ngo ndababwira abakobwa biwe baca bavuga ngo rega ngo mama aramaze gukura ngo nico gituma aguma avuga amajambo menshi. Ewe akaja ngaho akavuga amajambo ateye ubwoba gute, ngize ngo ndababwira abakobwa biwe ngo mama avuga amajambo menshi, ariko naho mva uko nyene afise imyaka 80 na ari n'ubwenge mpaka. Ico nohanura abo bantu bakiri bashasha nimba bafise abamabuja b'abakecuru monami ngira umutima amenyo ikaze kabisa aho no gupambana. N'ikindi kibazo mbona kiduhanze ngaha muri Saudiya, twebwe tuva ino dufise abavugizi, tuva mu Burundi dufise abavugizi, twagera ino ku buzi
umuntu akagira ikibazo wamuvugizi ukamutelefona ukamubura ico agufasha. Nukuri na leta y'Uburundi yari ikwiye guhagurukira ico kibazo ikadufasha, kuko baba bamuzanye kugira ngo afashe bene wabo, afashe bene wabo batoyi biwe, bakuru biwe, ba nyina wiwe, kuko bose barazi no muri Saudiya. Ugasanga nk'umuntu bishingiye ati uyu niwe azoza arabafasha, wagira uramubwira ati naka bimeze uku ntakwishure. Nukuri mutube hafi kweri. Aba bavugizi baduhaye bumve ko baronka amahera kubera twebwe, kuko duhagurukiyemwo tukavuga ati uyu muvugizi mwaduhaye ntashoboka, ntaco adufasha, vyose birashobora gukunda. Je ndabivuze hari impamvu n'ahari ashaka vyumve. Ndabivugiye mu bwinshi, abarimo ntabo nzi, ariko nk'umuntu w'umuvugizi baba baraduhaye aba akwiye kudukurikirana. Nami ndakwishuye kuri iyo audio uvuze ngo abantu baje bwa mbere barakwije umwaka n'amezi, ahubwo imyaka 2 yarakwiye. Aba mbere bayikwije mu kwa gatanu, abandi bayikwije mu kwa gatandatu, bazikwiza mu kwa gatandatu, nanje ndimwe. Nagira nkubwize ukuri, mu bantu bose basafiriye mu ndege 2 za mbere Imana yafashije bakamara amakontra, bari mu yabira, abasigaje ukwezi, abasigaje amezi 2, abasigaje amezi 3, bari mu yabira. Nagira nkubwize ukuri, Saudiya ahubwo nyene yari yakeye, baratubwira ngo mu mare kontra ngo barakwiyegereza, ahubwo barakunyanyasa ku buryo wowe wibaza ati ibi bintu nibiki. Ikibi cyose utigeze ubabonamwo ubwa mbere ukibona mu mpera z'imyaka 2 uri kuramara kontra. Barahindutse mana, nta muntu numwe tuyaga mu bo twazananye. Abantu dusigaje ukwezi kumwe tumare kontra, nta muntu numwe tuyaga yorohewe. Abandi bariko baradufata batugurisha ahandi mu yandi mazu, ubivuga urabizi. Reka nta makuru ufise, nta kukuyegereza, ahubwo uravye nabi no guhembwa ntuhembwa, ahubwo kare bari badufashe neza. Abantu bose twazananye bari mu yabira, bariko baradukorera kanyuma. Reka mu misi ya nyuma ni mibi, gusumba mbere kujya kuntu bugishika. Nukuri pe. Ku kibazo kenshi duhura naco ku barundikazi turi muri Saudiya, umwarabu ugiye gukora mu nzu yiwe, umusavye wifi agushiriramwo kode muri telefone yawe. Iyo kode ntayo ubuzi, mushwanye yiruka kugucira wifi, nico kintu ca mbere akora. Kandi iyo wifi arayica mu telefone yiwawe, mu telefone yiwe ikaguma ikora, abari muri iyo nzu yose bakayikoresha, mugabo we yayiguciriye kubera ko mushwanye. Avuga ati ndayiciye nta kintu aronka kimufasha gutabaza, ndamukoresha ikintu cose nshatse. Duhabere maso barundikazi, izi telefone tugendana zirimo utu application twirengagiza, tudufasha kubona iyo kode mu gihe bayigukonekiseko, mu gihe atayihinduye. Ako ka application mu gihe ugafise, mu gihe aguciriye kode ugafise, iyo kode ukagakoresha, iyo kode urayironka ugashira muri telefone yawe kode ugatabaza. Ako ka application kitwa QR code. Ikindi naco uca ukora muri ico gihe bibaye, hariho abakoresha usanga bafise inimero z'abakozi, ukabanza ukiga ati mbega ko afise WhatsApp yanje, arabona ko ndi arinye, ko ngomba ashireyo ino kode. Uca ubanza ukabiraba, ugaca ubanza ukavyugara ku buryo ata muntu abona ko uri arinye. Ivyo umaze kuvyugara uca ushiramwo nya kode wakoresheje nya ka application, ugashiramwo nya kode ugatabaza. Barundikazi,
twige kugira amarusheshe ku bintu vy'amatelefone. Hariho ibintu twirengagiza ku matelefone kandi vyodufasha, kandi bidufasha vy'akamaro tukavyirengagiza. Hariho abantu ku ma Facebook, ku ma YouTube usanga bariko bigisha ibintu vy'amatelefone. Birya bintu turakwiye kubiraba, harimwo ibintu bifise akamaro ku kintu c'itelefone. Naje ako ka application nandi nagakuye muri ivyo nyene. Ako ka application ugafise hariho izindi nzira zishika zitatu nimba atari zine ucako kugira ubone iyo code. Ntibigoye, mu gihe ivyo bigushikiye nta n'iminota ibiri bitwara uriko urarondeza iyo code mu gihe atayihinduye, kuko we wayiciye ntiyibuka kuyihindura, agumiza yayindi nyene kuko aba avuga ati yayiciye muri telefone yawe. Ahantu tuhagabire cane bene data kandi tuhigeko cane, tugire amarusherishe ku bintu vy'amatelefone cane. Murakoze.